Ephésiens 6 verset 18. Abanyefeso 6:18. Aha. Musengere muri mpwemu ibihe byose, Musengere muri mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. kandi ibyo mubibere maso, Aha. mukobeje rwose musengera abera bose. Haleluya. Ngo kandi ibyo mubibere maso. Mu Gifaransa bavuze ngo veillez à cela avec une entière persévérance. Persévérance bavuze gute mu Kirundi? Mukobeje rwose. Bivuye mu ivuga irihe? Gukovya. Murashye cyo gukovya. Gukovya no kuvuga iki? Gushishikara. Kutarambirwa. Gukomeza kudodora, sivyo? Mu Kinyarwanda bavuga ngo titiriza. Nurekura, sivyo? Mukobeje gose avec une entière persévérance. Yigisho iragomba gusa niyo nigisho bwa mbere, ariko inayise ibanga ryo gukovya. Ibanga ryo gukovya. Harimo ibanga gukovya. Gupersevera hariho ibanga. Nkuko twabikoze bwa mbere, ndavuga mu buryo butatu. Perseverance cyangwa gukovya biciye mu masengesho. Hariho masengesho, hariho gusenga no gukovya gose mu masengesho. Aje gusenga bisanzwe no gusenga ugakovya. Akaba gukovya cyangwa gutitiriza, gushishikara, gushima Imana. Nta numwe ngahano yavuga ategeza ashima Imana. Ariko ari gushima Imana ugapersevera mu gushima Imana. Baza kwivuga naco nyene. Hariho gutanga. Bavuze ibintu bitatu, cya mbere no gusenga, gushima Imana hamwe no gutanga. Hariho gutanga ugakovya, ugakomeza. Bamwe muri mwe bashobora kuba barigeze gutanga, batangira Imana, batanga mu mirimo y'Imana cyangwa mu gushigikira abantu cyangwa gufasha abakene cyangwa iki, ariko ugasanga hageze igihe essence irakama. Azwe essence kama. Ingufu nazo gifise, nukifise wa muriro, hageze ahantu ucika ingufu ukabivamo. Nashaka rero utahure ibanga ryo gukovya cyangwa gushishikara, utavyumvise bizokugora kubandanya cyangwa gukomeza. Nashaka tumve ko ikintu cyose cyaba icyo ukora cyose, perseverance ni ikintu gikomeye cyane. Indamaze kubona inyoni ingene yubaka icyari, ndamaze kubibona kera cyane nageze kubikobserva. Hari ahantu aho twaba muhira, hari ku rubaraza hariho grillage, akaba ibiti bimeze nka bugemveria. Umunsi wa mbere nabonye inyoni izanye akatsi ka mbere, ndabibona cyangwa ngaho umunsi niriyo ngaho umunsi wose sinavuye ngaho, ari muri vacances. Ndaguma ngaho ndabone kabikora, bukeye nkaza kuraba kamaze iminsi ishika nk'ingahe, iminsi 5-6 icyayi cyaheze. Ariko ikintu cyanyigishije ukuntu kakomeza, ubwa mbere kagitangura kazanya akatsi kamwe ndagasuzugura, akanyoni nta bwenge kagira. Ariko mu nyuma zo ko nivyo kakoze, ngene kamaze kubaka icyari, kazana katsi kamwe gusa. Ndakunda kwiga mu bintu nkunda kubona. Ari gihe nasohoka nkabona umuntu igiti kinini cyane, nkabona umuntu asishoka, ishoka murayizi, ariko arakubita igiti. Naciye mu gitondo ariko aragikubita, nkabona umugabo umweta ukura he. Yumvira igiti kinini aho makubita, akubita nkabona tuvunguka gusa, tuvunguka igiti. Ariko agoma yakwisha atagoma kubita. Garutse ku mugoroba usanga yamaze kugira ikinogo muri ico giti. Hari wundi yamaze gushira umugozi hejuru. Atiye amasaha nk'abiri numva ngo ta giti cyose hasi. Umunsi wose mu gitondo akora kubita nishoka. Kubera iki? Ariko arakovya. Ariko ndashaka twumve yuko gukovya cyangwa gutitiriza ari ikintu gikenewe cyane mu masengesho ngo tubisoma ngaha. Ngo mubere maso, kubera ko mubere maso. Uba maso iyo witeze ko hari umusuma cyangwa umuntu azakukira nabi, sivyo? Rero ngo mubere maso, mubishishikare kandi mukobeje gose. Amen. Ikiri mpare muzi, hariho robine, hariho ima rimwe rigwa hasi. Yama rigwa ngaho, mwari muzi ko iryo rima rizogira hari gatobora isima. Murabizi? Tena yatangaye, ima ry'amazi kamwe gusa, gakuta handi gusa. Azogera igihe isima ivuga ati ndatsinzwe. Dananiwe,
zigishobora kuresista nubwo ari akantu kamwe kaguma hahandi hari ikintu kidasanzwe kiba. Imana ishimwe. Ndazi ko abantu benshi ngaha musenga, ariko nshaka kubereka yuko gusenga uteza kugaba. Mugabe veye asora, mube maso, ukwiye kuba maso. Kubera iki? Hamari ibintu bishaka kubuza gusenga. Ndakunda cyane ngene abantu basenga mu kwezi kwa mbere. Kwezi kwa mbere hawo amasengesho menshi. Avuga ati 2021 bizosura gusa na 2020. Abantu bagira business, bagira amagymnase ya sport. Ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri haruzura. Ko abantu bose bagati umwaka nzogira sport, nzotibiro. Ariko Mars kwezi kwa gatatu kugeze. Uzobasha kuba ubusanzwe. Kubera byari bimeze umwaka uheze. Kubera iki? Abantu barafise ishaka. Abantu barafise akariro. Abantu barashaka guhinduka. Ariko abantu nibashobora benshi barabananira gukovya. Kuko batatahura igituma umuntu akwiye gukovya. Kuko babwira ati bandanya kuvuga uti none ko atacyo mbona. Siko urabona imiti bababwira kwa muganga. Hari abaganga ga, sivyo? Ngira na mwazo muganga ga, sivyo? Hari umuti bakubwira ngo uwo muti bakubwira uzokire. Utegeza kwa muwunywa amezi 3. Yesu kibazo kimwe niko nabwira umuganga nga, sivyo? Kubera iki ntindira amezi 3? Kubera iki uwo muti na umize wagiye mu maraso? Kubera iki ntakira? Muganga yambwira ngo nindira amezi 3. Kubera iki nindira amezi 3 bitamaze kwezi kumwe canke indwi zibiri? Kubera iki? Tubwire. Kubera iki umviriza ayo mezi 3 nta kindi nashizeho gitandukanye n'ico nagize mu munsi wa mbere. Umunsi wa mbere, umunsi wa gatanu, umunsi wa 20, umunsi wa 40, shiramwo ya kantite nyene, ikibiko 3 canke binini 3 mu gitondo, saa 6 no mwijoro. Ibya bindi nyene. Ariko muganga akavuga ngo uzokira. Haciye amezi 3. None ikinini cy'ukwezi kwa gatatu muganga. Ikinini cy'ukwezi kwa kabiri, n'ikinini cy'ukwezi kwa mbere, n'ikinini cy'ukwezi kwa gatatu, si kantite imwe. Kandi bikoze kwa kundi. Kweri kibara amezi 3. Bashaka kutubwira. Uvuge mugabo urangaje twumva. Nuvuga ibi by'abaganga bikoye gose. Fate kwa hariho ubushobozi ingwara ibifise. Akaba umuti umuntu abari karafata. Uwo muti uko umuntu agenda arawufata muri iyo periode babaguhaye, n'ugenda uragabanya bwa bushobozi bwa ya ngwara gushika aho izoheramo. Mana majambo hari umwansi w'ingwara ari mu mubiri. Sivyo? Hari ikintu kiyo kiragwanya kiri mu mubiri, uwo muti ukuza baguma kubagwana. Ntuvuga yuko hariho resistance. Hari ikintu gituma umunsi wa mbere ugaza ndagukubita. Umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu gushika ku munsi hageze amezi 2 biko biracinga kebuke. Hageze mu mezi 3 ndatsinzwe. Nko kume Goliath yafukama, siko? Goliath yaguye yubamye. Mani majambo uwo muti uza kugira gute? Kubita. Umunsi wa kabiri kubita. Mwo wishoka, sivyo? Umunsi wa gatatu, umunsi wa kane hariho kuresista. Rero ndashaka kwiga ikintu kimwe. Iyo kurasenga hari ibintu muri wewe biresista. Bikubuza gusenga. Ariko no bandanya hazogera igihe amasengesho b'ubuzima udashobora kuba mu udasenze. Kubera iki? Gusenga uzosigara birikunda. No musashakira ingorane vuba mu gitanda. Katiro kararyosha. Karasosa, sivyo? Nakunde kanje gusenga. Washaka muri ntakundi. Kubera iki? Washaka kura kubitwa inonzi. Washaka kura gwana resistance. Muri mu Galatiya 5:17 ngo umubiri byifuzo by'umubiri n'ibyamuheme ngo biri oppose. Hariho resistance kugira ngo ndukore ibyo dushaka. Haleluya. Rero ujya muti uragumushiramo cyo gituma abantu benshi badakira kwera kibacira hagati imiti. Muganga ati bandanya ndarushe. Aho nawufatiye birabisha gupfa no gupfa. Ariko nagaragaye yuko ukubandanye ufata hazogera igihe quantité hariho dose ndikoga muganga. Hariho dose ikenewe mu maraso yawe kugira uwo muti ugire effet. Ya bintu nimba ari virus, nimba ari bacteria, nimba ari umugera, icyo cyose kinanigwe kwera uwo muti wa mukirundo gusatira. Ikusatira.
wariko urasatira ku buryo udashobora kuresista. Cyo gituma ngaho tubwiye ngo mubibere maso mukobeje gose. Haleluya. Kubera amasengesho arimo perseverance, arimo ubushobozi budasanzwe. Anakre dusomere muri Matayo igice cy'indwi murongo w'indwi. Matthieu 7 verset 7. musabe muzohabwa, Musabe muzohabwa. murondere muzoronka. Cyambere musabe. Gusenga kenshi urasaba, sivyo? Urasaba mu izina ryande rya Yesu. Gusaba urashobora gusaba ukaronka. Hari ikintu ushobora gusaba ugacuhabwa, sivyo? Ariko murazi mwese yuko hari ibyo usaba ntuhabwa. Isaba kugira gute? Ya kabiri verse 8 ivuga gute? Ngo mugire gute? Murondere muzoronka. Murondere muzoronka. Hari icyambere gusaba ni ikintu uronka, kenshi ari ikintu usaba ukacuronka instantanément ubwo nyene, sivyo? Hari icyo urondera, iyo urinze urondera ikintu nuko hagiyemo ikintu cyitwa umwanya. Ko murankurikira? Urondera kwera hariho umwanya. Umuntu yataye telefone, umuntu yataye telefone, inzu yose kaba mobilize kurondera telefone y'umuntu, cyangwa urufunguzo rw'umuduga, cyangwa ikintu cyaje cyose wataye. Uko arondera ikintu ko yagize agaciro kuri wewe. Ngo murondere muzoronka, umva hagiyemo gusa harimo icyusha gusaba n'umwanya. Hama icya gatatu, muramutse muzokugururirwa. Nsango Yesu kuramutsa. Kasoma ikirundi hanze kuramutsa. Kuramutsa ni bite? Kuramutsa no kugira gute mu gifaransa gute? Frapper. Sivyo? Kudodora. Nimwadodora muzokugururirwa. Musomye mubananye musoma baravuga ngo kuko ngo usaba ngo araronka, urondera araronka, uramutsa cyangwa udodora. Kudodora ni iki mu Kinyarwanda? Gukomanga. Hari amasengesho uronka kuko wasavye ubwo nyene ugacironka. Ari mwararonka isengesho agacarongo nyene. Ye kuna kuba ugikizwa kenshi. Ukiri umubebe, yetu ugikizwa ugiye gufata lift, utaranagira gucya umutugo acuhagara. Karabona imvura iguye tukayihagarika igacihagarara. Hageze umwanya birahinduka. None Imana yaduhevye, wageze gukura. Ari agafyinyi k'umwana, Imana ikagukuza. Sivyo? Ari gihe usaba ubwo nyene, ari gitanasaba urira gusa. Umwana ararira gusa hageze kunywa amata nta gusa. Akagira igihe ugasaba, agiye ukarondera, akagira ukagenda muri frigo. Sivyo? Akagira igihe ugakorera amafaranga ukabiri cyuya ukayigurira. Rero nimugume muri abana, mugume hahandi nyene. Gusaba gusa ni byiza, gusaba ni byiza, mugano kumenya yuko ari urugezo ukeneye kugirako. Hariho amasengesho murabizi neza, murazi inkuru Matayo 17:21, Matayo 17:20-21 yuko hari dayimoni idakugwayo no gusenga gusa. Ndabizi hari dayimoni, hari bibazo bidakemuka no gusenga gusa. Bisaba kugira gute? Bisaba ko wisonzesha, wiyiriza. Kwisonzesha, iyo uri kwisonzesha hariho nivo yindi ugerako. Bisaba rero ko haba ikintu cyitwa gutitiriza cyangwa gukovya. Ngo nkunda bankunda kandi abagira gute? Abandondera gute? Ubudahumeka bazagira gute? Abandondera bikurayo nabo bazagira gute? Bazombura. Yongeyeko entre parenthèses. Abandondera ubudahumeka bazombona. Proverbe 8:17. Migani umuce 8 murongo wa 17. Imana ndakunda abayirondera. Ngo abayirondera ubudahumeka, umurongo rero ukunda gose. Haleluya. Rero gusaba ni kimwe. Gusaba, hariho kurondera, hariho kudodora. Kudodora agiye mu iki? Icyongeyemo ni iki? Harimo ugwamo. Haleluya. Hariho amasengesho aduga mu matwi y'Imana. Amen. Hari imiryango utinjiramwo utadodora. Akamana kudodora arimo gusa ugashishikara kudodora. Cyane yuzi ko bihwanye n'ubugome bw'Imana. Haleluya. Reka turabe rero muri Luka, inkuru nkunda cyane kubyerekeye perseverance. Luka 18 cya 18 igice cya mbere gushika kuri 8. Luc chapitre 18 verset 8. 18 verset 1 à 8. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Mwumvise? Ngo Yesu abacira umugani kugira bagire gute?
Haleluya. Muri toto. Haleluya. Duhaguruke. Basa duhaguruke. Igorore gato, igorore. Satani agera mushonje kubera iki? Nabwira ikintu kimwe, inkuru nziza nuko Yesu ari ngaho. Muri kwita ya mbere habonetse vision bariko baririmba abantu binje hajya n'amafarasi, amashevu bari ku mafarasi. Bisigura yuko abamarayika bari hano. Kwita ya mbere heza ntibatashe. Hari abatashe bwa abamarayika ntibatashe. Barihe? Bari ngaho, sivyo? Nashaka twumve ko Yesu ari ngaho. Ubiriza, iyo Yesu ari ngaho, tout va bien. Yesu ari hano. Oya, abanezerewe, Yesu ari hano. Yesu ari hano. Yesu ari hano. Ari ngaha kandi avyagiye mu ntebe mwijuru iburyo bwa Data. Haleluya. Haleluya. Naru arimwe kabiri gatatu. Ahaguje kwereki. Numvise impemu za resistance. Madayimu nashaka kushaka gupersevera. Nashaka kubimenya. Nashaka kumenya ibanga. Tugira tuyirukane. Kuba bazunguruka Yeriko birambazi biragwa hasi. Naru gatatu. Usonda, udasonza usemerere. Wayura arabareko barayura nusire kwayura mu izina rya Yesu. Haleluya. Usemerere jira nazi gusifra nabazi gusifra nka jira nabaragiye bose bari ngaha. Hari abantu baragiye ngaha. Abasifra sifra gatatu. Rimwe. Échauffement. Kabiri. Gatatu. Hallelujah! Hallelujah! Amashi, amashi, amashi. Amashi, amashi. 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 Mukomere amashi, mukomere amashi. Hallelujah! Mashaka kwicara. Hallelujah! Ateza gusohoka. Rekura abana b'Imana mu izina rya Yesu. Ibanga murarimenya. Twemera guseta. Uteza kumenya ibanga ryo gushishikara gukovya. Satana shaka usenge ucikinege ubivemo. Iyo ivuyemo uca widodo. Iyo idodonje acagira fete. Ashaka widodombe warasenze, warisonzesheje, waritsinyo mavugishwa. Warondeye abasenga, waratanze imitwaro, warafashe muri kanguka. Just! Ariko inkuru nziza nuko jambo rivuga ngo shishikara. Bamaso. Ndabwire iyo Bibiliya ivuga ngo bamaso hariho danger. Nta muntu agira umunyezamu atiteze ubusuma cyangwa umujura. Siko ndakubwiza ukuri yuko mu myaka 1000 Yesu azoza kuganza hano ku isi. Nta rugo na rumwe uzarufise umunyezamu. Havyumvise sha. Yavyumvise. Nta nzu nimwe izofise umunyezamu. Kubera iki? Iyo myaka 1000 yose Satani n'amadayimoni azoboshwe. Azoboshwe. Kuko nta busuma, kuko amadayimoni yamuzwari musi abushwe. Mira. Haleluya. Ariko rero umwanya atarabohwa umwanya atarabohwa tube maso Imana guhezagire. Haleluya. Ngikizwa neza iminsi ya mbere naguye ku umuntu yazi ubutumwa bwiza ko harakantu atari bwahishurirwe aravutubwira ngo Satani araboshwe yaraneshejwe ari muri prison ngo bavugira mu magri kujyanye ngo gende utere naka babwira amadayimoni ngo Satani araboshwe naboshwe yaneshejwe ariko naboshwe
sibyo azoronka igihe cyo kubohwa. Igihe rero kurase ushaka gusenga bikanka, ndabwira ikintu kimwe, ikintu cyose kikuza gusenga kivuye ku mwanzi. Sivuga ngo waba utishuwe, waba ari mubiri wumva udashaka gusenga, nuko ari ikibazo, uri en danger. Kwa gatatu nabana bigishane, nuve mu rugo udagize gute, udasenze. Kudasenga, kuva muhira udasenze, umeze nk'umuntu akwegana imodoka iri 250 km/h, ata ceinture de sécurité wambaye. Ipine tubitse gusa, imwe gusa. Uraduga. Ushaka kwiyumvira danger urimo udasenga. Gusenga ni iki? Gusenga ni imigenderanire n'Imana. Igihe ukurasenga hari ikintu voma kuma. Icyo gituma Mose agiye gusenga ku musozi, yavayo apana kayangana, nako benshi babivuga ntihakayangana. Yavuye yacibibatsi akayona ku buryo abantu batashobora kumuraba. Kubera iki? Hari ubwiza bw'Imana yakwiye ku musozi. Haleluya. Umuntu ari ngaha, yicaye ngaha, asenga iminsi yose, afata umwanya imbere y'Imana. Yabwiye yuko amadayimoni arakumenya, abapfumu barakumenya, abarozi barakumenya, abasatanizi barakumenya. Kubera iki? Barabona ubwiza bw'Imana muri wewe. Ari ikintu kidasanzwe kiri muri wewe, wavomye kuri ndiho ku musozi w'Imana. Ariko muravyuka adasenze, yitodomba, yimyoza. Haleluya. Aho onyivuga uti aya umureke wono wanje, uwo turi kumwe. Je ninya abantu basenga, musenge ubudasiba. Imana ishimwe. Abatesalonika ba mbere 5 umurongo 17. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Vous priez sans cesse. Amen. Yesu muri Matayo 26 umurongo wa 40-41. Amajambo ko nabwiye sinana yateguye mugabo numva nkene kwiyababwiye. Uko ndiko ngitangura numvise impwemu za resistance. Zidashaka kumva aya majambo. Ariko nashaka ndabipomora mu izina rya Yesu. Muteza kuvyumva kuko bizohindura ubuzima bwanyu. Haleluya. Jewe ubuzima bwanje bwahindutse kwa amasengesho. Pastor nuko yagiye yari ngaha bwa mbere nakumubwira ari témoin. Jewe muri 2000 mvuye Afrika y'Epfo ndi no mu Burundi. Imana yambwiye ati yamaze kunyereka vision iyo yose ndi mu no munsi, yabinyeretse muri 97 ni muri Congo. Shitse Burundi, Imana yambwiye ati nuzopfa bishikiriye nutagira ubuzima bw'amasengesho. Ati nahandi hari inyishu, hari igisubizo atari ku musozi w'Imana. Iyo ngishura bigishije yuko ku musozi w'Imana yayirose muri 2000. Imana yambwiye ati ku musozi w'Imana, Itanguriro 22 murongo wa 14, Genèse 22 verset 14. Ku musozi w'Imana niho byose bironeka. Byose nibiki? Ivyimwemu n'ibyo by'ubuzima bwa minsi yose bibonekera ku musozi. Iby'Imana yakwemereye bizoboneka ku musozi. Amasezerano y'Imana azobonekera ku musozi. Abantu bako barasengera abagabo banyu bariye abagabo banyu barihe? Nimugende mu ruhonga kubarondera. Niko mvuga imvugo y'impuhemu. Sivyo? Abana banyu, abataronka abana banyu barihe? Ku musozi w'Imana. Abataronka akazi kanyu nivyo uzodeposa. Yamugiye baravuga ngo nimusabe kandi murondere, sivyo? Kandi mudodore, ariko inyishu ijambo ry'Imana baravuga ngo iri ku musozi w'Imana. Maze kubitahura naciye nkaya ya groupe yitwa ku musozi. Namwe mukabondo ngahari. Namwe ngahari. Katodoye nawe waje no muzi. Ku musozi kukabondo kadufise ahantu hitwa ku musozi. Imisi yose 6h du matin gushika saa moya. Dusenga imyaka. Haleluya. Icyo nabaye cyose cyavuye ku musozi wo mu Kabondo. Kuko Imana yambwiye ati nahandi uzorongera intsinzi, nahandi uzorongera ibyo byawe byuguruka atari masengesho. Komeza shishikara. Haleluya. 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 Ku musozi w'Imana nuhindura ubugombe bw'Imana. Nutuma Imana ihindura imigambi. Ku musozi w'Imana Imana ishitsa imigambi yayo.
imana ishitsa ibyo yateguye kuza bwawe bigashika uko biri mu ijuru. Matayo 6:10 ngo Yesu avuga ngo dusenge tuvuga ngo ubugombe bwawe bube kwisi nk'uko buri mu ijuru. Haleluya. Hari ibintu ushobora kuzorinda upfa ugahambwa udashikiriye byari mu bwambi w'Imana, sivyo? Hari ibintu ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu mwatevye kubera iki? Ngo mwarindiye kuri abantu bakizwe, ngo yifuza ko bose bakizwa atanumwe apfa. None ko bamwe bapfa bagapfira mu byaha. Ubwo yuko hari ibyo Imana ishaka ko biba bitari ko biraba, ikibazo si Imana. Muri ejidezo baratanga amazi, ni ugara robine inyota irakwica, kandi amazi muri ejidezo bayatanze no matiyo arahari, ariko wowe wugaye. Bisaba kugira iki? Ugurura. Ajya amazi mu namarafabo yanyu, sivyo? Ajya amazi ntiyavuye muri yavabo muri robine. Ajya amazi arahandi yantu yavuye, araca mu matiyo utabona. Aramatiyo ari musi. Muramuyabona? Ntimuyabona? Kubera iki? Ibikomeye birahishije. Abasenzi bakorera mu ibanga. Abantu babona amazi batazi yavuye. Haleluya. Ibyo mukwiye kuba maso, mugashishikara gusenga. Iyi nkuru nashaka kubereka yo muri Luka 18, umwanya urangiranye. Ushaka kusoma inyerusa. Kijambere gushaka ku murongo wa mbere, ushaka ku murongo wa 8. Luke 18. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati, mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana, ntagire udusoni ku bantu. Muri icyo gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi. Aramubwira ati, ncira urubanza runkiza umwansi wanje. Amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati, naho ntatinya Imana kandi singira isoni z'abantu. Yes. Ariko kuko uwo mupfakazi angoye, yes, ndamucira urubanza rumukiza, ngo ntiyame aza iminsi yose akanzigiriza. Kandi umwami Yesu aravuga ati, nimwumve ibyo uwo mucamanza agabitanye yavuze. None mbega Imana izocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mwijoro, nahi batevya? Nahi batevya. Ndababwira yuko izorubakira vuba. Ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwize mu isi? Kibazo mwacumvise? Mbega Yesu niyaza? Itangazo rikomeye Jure yatubwiye. Yatubwiye gute? Onyende urugo, ndetse kwita wabivuze. Onyende urugo? Agira ate? Beni yaza azosanga hiki? Ukwizera. Iyi nkuru mwayumvise? Iyi nkuru ni y'umugore umupfakazi yarenganijwe, hanyuma aza gusaba kutunganirizwa, akabisaba umugabo adatinya Imana n'abantu. That's the grave. Umuntu adatinya Imana n'abantu arateye ubwoba. Ofuna umuntu adatinya Imana basi, sivyo? Adatinya Imana ntacyo, ariko agira isoni, agira ego, akavuga ati ntibancishe bw'ijisho, ntibangaye, ntibanwenge. Wewe isanfu. Aravuga ati iyo Mana yawe sitayemera, abantu nabo birabasha. Kuko hari igihe umuntu ashobora kuza ahagusaba ikintu abantu babona, ugapfisona ukavuga uti nta kundi bavuga ko ndi gipfu kanamuhe. Uvuga ati birabasha bisubiza bwanjye. Ariko umugore avuga ati utidasinya Imana, udasinya abantu, sidakurekura. Iminsi yose umugabo atashe, uwo mugore ari ku irembo, akavugira ati akikawusha, ariko akabandanya agatitiriza. Uguti gutitiriza akabandanya gushika naho mu mugabo. Umurongo wa 4 wawusomye, soma umurongo wa 4 gatoya. Soma umurongo wa 4. Ese kati amara iminsi atemera. Oya, mu Kirundi amara iminsi, voilà. Pendant longtemps, mu Kisanza bango pendant longtemps, yamaze igihe atemera. Umvize? Hanyuma hanyuma aribwira. Hanyuma inde yibwiye? Wa mugabo adatinya Imana n'abantu. Ati naho ntatinya Imana. Naho ntatinya Imana. Kandi singire isoni z'abantu. Singire isoni z'abantu. Ariko kuwo mupfakazi angoye. Kugira nako noronka itiro.
ndamucira urubanza rumukiza amva imbere yipfana ngo ntiyame aza iminsi yose akanzigiriza ati fatwa. Ariko Yesu ashaka kompara ngo yumvire umuntu w'umunyakibi, sivyo, kubera gutitiriza, kubera gukovya, hageze igihe aravuga ati nibyo adashaka gukora, mubyumva, nibyo adashaka gukora agira bikore kubera arabe ko yoreka kumuvuna izosi, arabe ko yoronka agahengwe, sivyo. Yesu avuga ngo none mwebwe Imana yanyu, haleluya, Imana yanyu ayitandukaniye n'uyo mugabo nuko yoyo uri kuyisaba ivyo ishaka kuguha. Udashaka kubimuha arabitanga, ntashaka kubimuha ariko abimuha yafatwa. Ariko Imana irashaka kubiguha ariko hariho doze itarashika y'umuti kugira ama resistance acike. Hari amasengesho, hariho kantite y'amasengesho. Mbere ndazi ko amasengesho aba stoke. Korneliyo mareka mvuge ngo amasengesho yawe n'ubuntu bwawe byaraduze, biraduga, birakomeza. Rero Imana yavyibutse. Hari ikirahuri cyacuzuye. Haleluya. Hari amasengesho dusenga tugacira hagati, ikirahuri kiri hagati, ariko Imana ashaka kubanza kubandanya uduze. Haleluya. Twize amajambo akomeye muri Kristo ya mbere. Turumva yuko amasengesho takwiye ko motive n'ivyo ushaka, ariko amasengesho akwiye kuba motive n'ingana n'agaciro uha Imana. Ivyo nabironse haciye imyaka 20 muri 2000. Imana ambwiye ati, mu Imana yanyigishije ati, niwaja ku musozi w'Imana ukagumayo, ukutigumayo. Ezo kwigisha indiri inyigisho nivuga ngo guma ku musozi, kugatwe ku musozi w'Imana. Niwagumayo ugaherayo, haleluya, ntushobora kuvayo les mains vides, ibiganza bigaragara. Urashobora kutaronka icyo ushaka, ariko hari ikintu uteza kuronka ku musozi w'Imana. Ndabisubiramo, ushobora kutaronka icyo ushaka, ariko Imana wagiye imbere yayo ku musozi wayo utidodomba, ntushobora kuvayo atacironse. Ushobora kutaronka ibintu bifatika abantu babona, ariko ari ikintu benefice mu buzima bwawe kuko wagiye muri presence y'Imana. Haleluya. Nicyo gituma umuntu amara umwanya mu masengesho asenga iminsi yose nta na rimwe ahomba, nta perte ihaba, siko. Nubwo utaronka ibyo ushaka ariko hari icyo uronka kivuye ku Mana. Ariko igikomeye ni umurongo w'8 verse 8 yavuze ngo mbega niyagaruka azosangaho kwizera. Mwana majambo vyose bihagaze ku kintu cyitwa kwizera. Tuvuga rero yuko wewe iyo urasenga ukawusa kwizera, majambo make nuko iyo wananje gusenga kugira ukomvye gusenga, abavyandika mu vyandike nuko ugifise ukwizera. Turavuga kwizera Imana, kwizera kuri ico kintu nyene. Niyagera igihe ubirekura ubivamwo, bisigura ko ata kwizera ugifise. Ivyo uwizera arabandanya, uwizera arakomeza. Hageze ahantu urekura, kibazo nuko ari abantu icyo bakora asengera batakironse baca bagira gute? Apana barareka gusenga ico kintu, no kubisenga barabiheba. Nico gituma rero umva nti iyo mpwemu iri hari ngaha. Tugitangura na vyumva, hariho mpwemu yo kurekura. Haraba demissionnaire ngaha mu masengesho. Demissionnaire. Ba demissionnaire. Bari mu gakiza ntibaguye. Ntari mu isi. Bari mu ishengero batagisenga. Wotahura cyari cyo kudasenga. Ubuzima bw'umuntu adasenga ntibusubira kuva mu rudasenze. Kuko gusenga niko buzima. Cyo gituma Yesu Paulo yanditse ngo musenge ubudasiba. Ukwiye gusenga iminsi yose, kandi gusenga ntibisaba kuvyumvamo, ntibisaba kunezerwa. Muri kurasenga nivyo biraryoshe gusenga, uzi kurabwira, ariko ari igihe ushaka gusenga ukumva mu biri uranze. Njeje nyine birabishikira. Naho ndaravyuka kumva nashaka gusenga,
umubiri mu mpwemu urabishaka muga mu mubiri ntushaka sivyo rero nibyaba ucuza gusoma mu Roma 12 umurongo wa mbere Rome 12 verset 1 yuko imibiri yacu twiye kwitanga nk'ikimazi cyangwa igitambo ukeneye kubyumvamo ariko ukwiye gusenga kuko ari ubuzima amasengesho ni ari ubuzima haleluya niyo nzira Imana icamo bwirishitse amasezerano cyangwa ibyo yateguye ku buzima bwawe cyo cyambere tekeye amasengesho ukwiye gusenga atari uko ngutera ko ibyo ushaka ariko gira ubuzima kunywana hamwe n'Imana cya kabiri n'amashimwe nza kugaruka cyane kubyo twavuze muri culte ya mbere ariko nagamusabe asome Zaburi 116:12 Psalm 116 verset 12 Zaburi 116 umurongo wa 12 havuga ngo ibyiza Uhoraho yangiriye byose ndabimwishura iki abyumvise ni gute no kwishura Imana ivyo yangiriye byose ni gute wokwishura ivyo Imana yagukoreye nta kindi wokora atagushima sivyo ariko nashaka nababwire ko icyo nshaka dutahure uno munsi ni nivo irengeye gushima kuvyo Imana yagukoreye mwotangara ngena abakristo benshi batanagishima kuvyo Imana bakoreye Imana yakoreye ibintu ikibikora mbere nabwire abana b'Imana bameze umwanya Imana ikoze igitangaza automatically urashima kuko n'abapagani barashima naramubizi sindaze ko abasuma bashima iyo badafasha bashima Imana kandi murumva yaje kwiba jambo ry'Imana ngo nukibe ako mandu urakoze ko atamfasha iyo Imana guhezagiye ugashima ni ro minimum n'umuco w'abana b'Imana sivyo ariko ni gute ushaka gushima igihe ibintu bitagenze nk'uko ushaka n'iryari nk'uvuga gatoya ivyo twavuze muri culte ya mbere kuko birajanye gose n'ibi two turavuga sivyo tutume mu Zaburi twasomye mu Zaburi 138 umurongo w'indwi ushaka 8 Psalm 138 verset 7 à 8 naho ngendera hagati y'amarushwa uzonzigama naho ngendera hagati y'amarushwa canke ingorane uzonzigama uzoramburira ukuboko kwawe kugwanya uburake bw'abansi banje ukuboko kwawe kw'iburyo uzonkiza arakantu nkunze ngiratanguye ngo naho vuga uti naho iyo unavuze naho nubwo yuko ibintu bigenze uko atashaka iyo uvuze ngo naho ibintu bibaye ufite ari witeze ariko ntibikubuza gushima Imana kugira uvyumve umurongo w'8 niyo bavuga neza ngo ta bonté dure toujours imbabazi zawe cyangwa ineza yawe yamaho ibihe bidashira ngo ntuhagarike ibikorwa by'ibiganza byawe nashatse kubereka itandukaniro riri hagati nabisuguye karenge nabisubiremo itandukaniro riri hagati y'ibikorwa n'ineza y'Imana sivyo ibikorwa niki Imana yaguhaye icyakoretse cyose wasenze waronse promotion waronse akazi wakiza ingwara sizi ko cyose cyabaye ibyo byose bigaragaza ikiganza cy'Imana nibikorwa icyo nshaka uno munsi kandi icyo Satani adashaka kumenya nicyo gituma akora resista Satani ashaka ugume ushima ibikorwa gusa kuko yishimiye ibikorwa gusa ndakugarantishije yuko udashobora gushima iminsi yose kuko ibikorwa biba si byose bikunezera hari inkuru mbi hari ibintu bibi bigushikira niwaguma ushima ibikorwa uzoshima iyo bimeze neza gusa aho rero Satani arahashaka rwose wari gituma ashaka mwenye Efeso 6:13 Efesiens 6:13 Satani avuga ngo mwambare ibigwanisho by'Imana siko kugira muzoshoboye kuresista guhagarara umunsi mubi niwashika umunsi mubi nawe utahuye mu ryari 2004 umunsi mubi washisigura Imana yeta Satani hari iminsi ushobora kuri mu minsi myiza wewe sivyo ariko iyo minsi myiza ni ya minsi umerewe neza uri mashimwe ufise intahe byose bimeze neza ibikorwa bikorera mu buzima bwawe biragaragara ko ari byiza wone umunsi mwiza ariko umunsi mubi niyo biguhindutse byose umunsi mubi ni ahandi uri muri naho iyo uri muri naho wone umunsi mubi muri Zaburi 123 umurongo wa 4
ngo naho nzoba ndi mu gitutu cy'urupfu sivyo ijya naho niwo munsi mubi rero umunsi mubi yubaye aho niho rero by'ukuri ukwiye kuduza ukava ku bikorwa ukaraba ineza y'Imana ugaca watura n'akanwa kawe ko ineza y'Imana idahera yamaho ibihe byose. Haleluya. Abo twari kumwe muri kita ya mbere nababwiye ni ineza y'Imana yamaho idashira. Numva abantu batanu ngo amen. N'umuntu bisaba ngaho 17 nabavye amen. Ariko nashaka twumvishe cyo ineza y'Imana ihoraho. La bonté de l'Éternel dure à jamais. Iyo vye kintu cyamaho sivyo uzorabe imiti yose hariho date d'expiration. Ama produit ugura amata mugura muri alimentation peut-être ajanye mu boîte date d'expiration. Ikivuguto date d'expiration. Sivyo kintu cyose ama produit menshi hariho date d'expiration. Je mushira mu mitwe yanyu ma produit hariho cosmétique hariho date d'expiration. Sivyo nukuvuga yuko iyo date d'expiration iyo tariki niba yashika ukaguma ugisuka mu mutwe cyangwa umugikoresha ibisigaye birakuraba ari inkurikizi mbi zizoba kuko wayikoze yaririmise azagarukira. Navuga ni ibikorwa by'Imana tubona ngaha birase date d'expiration. Izo ntebe mwicayeko mu myaka 100 Yesu niyo ataragaruka sinzi yo ziba zibi sivyo badaye nta nazo bakizicarako iriya miduga mubona yose myaka 50 izoba yaheze hari ama marke yandi azoba yaje sivyo kwera birahera ibikorwa by'Imana ariko ineza y'Imana. Haleluya. Ineza y'Imana na date d'expiration igira izokwamaho birura biryoha biguma bicumbagira bihuma ariko haleluya ineza yiwe nimba ari ikintu gikora ku mutima w'Imana. Haleluya. Haleluya. Andika mirongo nabahaye kare namwe yayibahaye 2 Chroniques 20 verset 21 ingoma ya kabiri igice cya 20 murongo 21 Yehoshafati n'ingabo ziwe bashize abasirikari imbere babwira Imana ngo ineza nguriye murongo ineza yawe yamaho Imana ishimwe. Bashira abaririmbyi baba ngo louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Ngo yamaho. 2 Chroniques 5 nimba yashobora kunyerusa 5 verset 13 à 14 murabe na Salomo yubaka urusengero le temple de Salomon igihe yubaka yabwiye batanga kuririmba abaherezi bahari bose batangura guhimbaza batangura kuvuga ajya amajambo nyene ngo ineza sa miséricorde sa bonté yamaho ibihe bidashira. Bavuze gutyo hacyaramanuka gicu amwaje gutwereka ubwa mbere Yehoshafati n'ingoma z'ingabo ziwe abansi baciye bagwana. Kubera iki? Kubera y'Imana uyibwiye bivuye ku butima kabwira Imana ati ndaguhimbaza ndagushima. Haleluya. Ataruko naronse ibyo shaka byabaye ukundi ariko mu kanwa kanje hagumishiwe. Byabaye ukundi ariko mu mutima wanje hagumishiwe. Simagaze gusa ku bikorwa byawe. Wangane yavuze ngahanye ngo ntubihagarike ibikorwa byawe sivyo ariko ineza yawe izokwamaho kuko ibikorwa by'Imana birahera. Nashaka rero ikintu kimwe twiga no munsi kuko ushoboye gushishikara gushima. Murongo wa 13 abaserezi batanga kuvuza inzamba baririmba nawo murongo wa 14 ya 14 kuvuza ngaho nyene batanga kuvuga ngo il est bon. Haleluya. Imana ni nziza kuko ngo ineza yayo cyangwa imbabazi zayo yamaho ibihe bidashira. Abisomye ngo en ce moment muri ako kanya bavuze gutyo niko mumvise ni mwe yakora twigisha bavuze gutyo ngo haciye abiki iyo nzu yace yuzura igicu abaherezi ntibashoboye gukora kubera igicu bisigura presence y'Imana. Niba ari ikintu gushaka gukora ku mutima wa ndiho nigihe urekonesa udashize amaso ku bintu gusa bihera
ndabwire ko n'abantu barahera, n'abagabo barahera. Umugabo wawe azogira igihe ava mu mubiri, nimba akijijwe muzojana mu ijuru, ariko sinzi ko ari inkuru mbi cyangwa nziza kuri wewe, mu ijuru ntazora umugabo wawe. Nta bya sheri hani mu ijuru, kuko ijambo ry'Imana rivuga mu ijuru tumeze nk'aba marayika, sivyo? Haleluya! Mushimira Imana hano ku isi, ariko bizohera, byose bizohera. Ikintu cyose iboneka n'ibitaboneka biri ngaha ku isi bizohera, ariko ineza y'Imana, imbabazi z'Imana zizokwamaho ibihe bidashira. Rero ndashaka mwandike imirongo nawe nshaka kubereka. Abitesalonika ba mbere 5:18. Thessaloniciens 5 verset 18. Mwanya wagiye mu byandike, havuga yuko dushimira Imana muri byose, kuko nibwo bugombe bw'Imana muri Yesu Kristo. Muri Heburayo 13 umurongo wa 15, Hébreux 13:15, havuga ngo mu Gifaransa havuga ngo par lui, biciye kuri Kristo dutange ibimazi y'amashimwe. Mu Gifaransa havuga ngo par lui offrons sans cesse. Muguti sans cesse. Mu Gifaransa cyongereza havuga ngo continually, continuellement. Ubudasiba mutanga amashimwe ku Mana, bisigura le fruit, ivyamwa by'amashimwe bivuye ku minwa yayo. Imana ishimwe. Mwatahuye? Ubu no munsi muhindura amashimwe. Nivyo uzoshimye ku bikorwa Imana yakoze, ariko ikintu cya mbere dushira imbere, ushira imbere ineza y'Imana. Suko kimwe cyabaye nabi ko ibyakoretse byose bifutika, suko bitagenze uko ushaka yuko ineza y'Imana ikifutika, sivyo? Kuko Imana yagukunda ikora ibikwiye byiza kuri wewe. Aba n'amashimwe. Cyameze hanze amasengesho mwacumvise, amasengesho amashimwe. Cya gatatu, gutanga. Ari abantu batabizi, gutanga birasaba gukovya. Gutanga haba mu ishengero, mu murimo w'Imana, gufasha ibikorwa bisaba perseverance. Kubera iki? Benshi mwese murabizi, gutanga, abantu benshi baratanga kubera bigishije nabi. Ibyo nivyo birazi. Baratanga kuko babigishije ngo tanga biba, uja wimbura incuro ijana. Incuro ijana. Natanga $100, ngwijije ijana n'amadolari angana 10,000. Bashiramo $100 ukarindira iyo promotion yakwiye kwikiza. Ahubwo nawe ugasanga biranasuye inyuma. Aravuga ati bya bintu nibikora cyane bya shengero sirizima. Bacuge nahandi abantu barazungurutse. Ndababwira ikintu kimwe, iyo uratanga kugira wunguke, nta utandukaniye n'umukomersa. Ni umukomersa. Umukomersa ikintu cyambere kiri mu mutwe wiwe ni iki? Inyungu. Mwishengero huze abakomersa b'Abakristo bashaka gushigikira umurimo w'Imana kubera inyungu. Nshaka ko mumenye no munsi kunda bisure. Nshaka ko mutahura no munsi nuko umwana w'Imana adatanga, kandi mu byandike, adatanga kugira ahezagirwe, ariko atanga kubera yahezagiwe. Dagisubiramo. Nutanga kugira uhezagirwe, ariko utanga kubera wahezagiwe. Nutanga kugira nk'umugisha, ariko utanga kubera waronse umugisha. Nivyo ijambo ry'Imana rivuga ngo nimutange muzohabwa, sivyo? Uko utanga niko uhabwa, ijambo ry'Imana bivuga, ariko nagenda babwire gituma. None si tuvugisha ukuri, sivyo? Inyigisho nyinshi zibatera ubwoba, abantu bakabikora kubera ubwoba, benshi birabananira bakanabivamo. Bamwe batanga kubera ubwoba. Ubwoba bw'iki? Inyatsi. Ndatinya ko inyatsi habikiza mu buzima bwawe. Ndatinya ko abana banje bacagwara baje mu bitaro. Ndatinya ko ngira ama accident, sivyo? Ibyo kwera iki? Kwera inyigisho yaronse. Cya kabiri, ndatinya ko nkaba mpomba cyangwa bakankura ku kazi. Amen. Aho bagiye muri mentalite y'umukomersa. Ariko Imana nishaka gutanga gutyo. Imana ishaka gutanga kubera
kwiha icubahiro ugatanga kubera ushima gutanga bikaba bisubizwe n'ishimwe. Haleluya. Ariko nigeze kwica ibi bintu abantu bambaza ati uko urabwira gutanga cyane umushomere ntanga iki Imana igusaba gutanga ishidafise ibyo ya tukira abana tugiye mu misa umuvyeyi afata akanota agufundatiza bazanye igiseke gashishiramo yes igihe babona atanze indabo yatanze ngaha ni jewe cyangwa ni papa gutanga utanga ibyo ufise namara byigije yuko nawe udafise amafaranga nawe udakora urasisha usaba gutanga urafise ubwenge hari ubumenyi ufise hari amaboko ufise ege nababwire ni abantu baba bazinduka gukoropa ngaha baratanga no muzi tumerewe nabi ngaha hasa nabi intebe ziriko poussière ngaha bicafu ariko abantu babikora badahembwa bariko baratanga kandi cyo atanze cyose cyangwa kibavuga ngo ikirahuri gusa ugitanze uzosanga impera mu ijuru. Rero ndashaka mwumva ikintu kimwe, Imana yitaho cyane ivyo utanze ira umutima ubitanganye. Babivuze mu gitondo nabahaye akarero kawa mupfakazi wo mutamakazi umukecuru yagiye gutanga tuntu dukeya abandi bakire cyangwa batunze atanga byinshi acavuga ngo uri yatanze byinshi gusumba bariya wari yatanze ngo turenga ko uwe yatanze ubuzima bwiwe bwose. Isigura gutanga ukwiye kumva igituma utanga niho mara gutanga niho mara guhishurirwa igituma uri kuratanga. Ibyo uzotanga unyumvirize nabyo mu byandike ibyo uzotanga bigaragaza agaciro kubihaye byandike. Ari inyigisho zikomeye ushaka kubabwira ngo no tanga ubunyene après 2 semaines promotion nitaza nawe cekera gute tumbwira gute dumubeshe ariko ngo agati ibyo utanga bigaragaza agaciro kuwo nyene ukuraha nimba Imana isa agaciro kuri wewe bizogaragara mu gutanga kwawe. Cyo gituma rero abantu bacika intege bagaheba gutanga kubera iki maze imyaka 3 ntanga akazi nkora ni kakandi nyene promotion bambwiye sidayibona nzoza ryari. Ikibazo saho gihagaze ikibazo nuko igihe cyose kuratanga uri gutangira nde gutangira Imana gutangira nde ugacana gutangira nde promotion ntushavura Imana shavura promotion kuni tabaye fidele sivyo uri gutangira Imana gutangira promotion uri gutangira Imana gutangira imodoka umuvise moto ushaka imodoka. Rero Imana avuga ati ekote Jesse jewe ukuraha ukuha imodoka ariko niwatanga ku Mana kuyagaciro. Haleluya. Hari ikintu kihaba hagati yawe n'Imana. Imana ishimwe. Ari murongo ashaka ko mwandika Magalatiya 6 murongo cyangwa usome Magalatiya 6 verset 7 et 9 Magalatiya 6 murongo w'indwi hamwe no w'icenda. Ntimuzimire Imana nticyokogwa. Ntimuzimire cyane mwibeshe Imana igira gute nticyokogwa. Haleluya. Abana b'Imana muruva amajambo mumbasanzwe ngo Imana igira gute on ne se moque pas de Dieu. Hari abantu bashaka gucokora Imana cyane kuyisuzugura. Imana icokogwa ngo kubera iki bandanye kuko icyo umuntu abiba cyose aricyo azokwimbura. Ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubura mu mubiri ariko ubiba mu mpemu azokwimbura muri mpemu ubugingo budashira. 9 ese 9 twame dukora ibyiza ntiducobogore kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Mubise igihe nicyashika tuzokwimbura cyangwa tuzosarura nitwagira gute abarambiwe muvyuke. Haleluya. Abarambiwe muvyuke uno munsi. Abarambiwe no gutanga muvyuke kuko nimba ushaka kuzokwimbura bihwanye n'ubushake bw'Imana bisaba kutarambirwa. Haleluya.
ntushobora kurambirwa iyo uzi ko uri kurahesha Imana icubahiro. Ntushobora kurambirwa iyo uzi ko ndiho aba honore. Ashaka mutahure yuko ndiho adakeneye amafaranga yawe. Ntakeneye, yarayafise, ashobora gucisha inzira nyinshi, ariko icyo utanze si ukugira ngo umufashije, si ukugira ngo uramufashije, ariko uramuhesheje icubahiro. Tu honores Dieu. Haleluya. Rero niba bikora utarambirwa, ngo uzogera gute? Uzokwimbura. Imana ishimwe. Haleluya. Hari umurongo nashaka gusoma, umurongo w'10, ariko harageze. Lakini nashaka kubereka, soma gato umurongo w'10. Umurongo w'10, verset 10. Nuko rero iyo turonse uburyo tugirire bose neza, cyane cyane ab'inzu y'abizera. Haraje amacakubiri. Munyemerere ndabisigurire. Nashaka mushaka ndabisigurire. Ngo mugirire neza abantu bose, mufashe neza abantu bose, n'abapagani mubagire neza, ngo ariko cyane cyane bande abakizwa. Mwana majambo mu nzu y'Imana. Kwera iki? Okay, Imana ibuje gufasha abapagani, sivyo? Gufasha abapagani ni byiza. Gufasha abantu bose ni byiza, ko n'Imana ifasha n'abapagani. Sivyo? Ariko ngo mufashe cyane cyane bande abo mu nzu y'Imana abakizwa. Kwera iki? Ijambo ry'Imana tubwiye ngo dufashe cyane cyane abakizwa. Bashaka kubimenya. Igituma dukwiye gufasha cyane cyane abana b'Imana abakizwa kusumba abapagani, nubwo na abapagani nabo dukwiye kubafasha. Bashaka kubimenya. Aha, katugende muri Korinto, 2 Corinthiens chapitre 9. Ariko na bakabiri igice cy'icenda. 2 Corinthiens chapitre 9. Umurongo wa 12, verset 12 gusa. Verset 12. Kuko igikorwa cy'uko kugabura kitamara ubworo bw'abera gusa, ariko kandi kirushiriza gushimisha Imana muri benshi. Ukabwira ikintu kigoye. Igikorwa cyo gufasha, gutanga. Parce que le secours de cette assistance, ariko abwira abakorinto bafashije abana b'Imana n'uburyo bwabo. Ngo le secours de cette assistance, puis mwafashije, mwumvirize, non seulement pour voir aux besoins des saints, uretse ko bifasha ibyo abana b'Imana, les saints n'abakizwa, sivyo? Abakijijwe, uretse gusa ko bifasha abakijijwe, abyumvise, uretse gusa icyo, ariko ari ikindi gikomeye, ngo mais il est encore une source, il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Mukiro nisigura ngo ni isoko y'amashimwe menshi aduga kuba. Ya ntibavyumvise. Mwavyumvise? Tukitangura muri kita ya mbere twavuze ngo niduprovoke jalousie cyangwa gufuha kw'Imana. Rero nagarabire yuko igihe uhezagiye umwana w'Imana cyangwa umuntu w'Imana uraprovotse amashimwe aduga ku Mana. Nimurabyumva neza. Vuga yuko wamufashije, wagize double action. Baba mukirundo baguti. Rubanza rumwe rumara zingahe? Rumaze imana zibiri. Hariho ikintu cya mbere, umuntu yananiwe loye, ntafise amafaranga ya Minerva, wamuhaye amafaranga ya Minerva, aranezerewe, arize, siko arashoboye kuri inzu, aramusa aryama n'umuryango wiwe, ariko kubera azi Imana arapfukama akavuga ati Mana ndagushima ko wanyibutse. Kuko Imana akunda amashimwe. Umupagani ashobora gucagira no mu kabari kujya brochette, pore niye pore kwanza nakayeri, amashimwe aduka ku Mana zero. Nibyo wamufashije, ariko hari ikintu cyabuze, ishimwe. Agana abwira ikintu kimwe, umaze kubitahura ibi uzatanga kuprovoka amashimwe mu bana b'Imana. Bizokunezera ko umwana w'Imana umufashije ategena gushima. Igihe cyose umufashije uretse gusa ko anezerewe, ariko nandiho hari ikintu aronse. Irindi banga mutari muzi, abasigaye ngaho murahiriwe, mwira nk'ibanga. Irindi banga mutari muzi, uretse hari ibintu bitatu bindi, ariko icyo batavuze ngaha Paulo atavuze ngenda bongereko. Dufite muhemu umwe. Icya mbere wamukuye mu ngorane rimwe, cyane cya mbere. Icya kabiri yaduga igishimo ku Mana. Icya gatatu
Imana irazi source. Haleluya. Hari umugisha uje wewe watanze. Narangije. Igihe nigisha ino nyigisho nanumvize ko hari abantu bariko barayikurikira mu rusengero bavuze ko batatahuye neza ica gatatu. Nagomba nagisugure neza kuri wewe kumbure yari uwo ko arayumviriza atatahuye. Ica gatatu nuko Imana izi aho vyavuye. Navuze source ururimi rw'igifaransa bisigura isoko. Rero ufashije umuntu azi Imana gafukama gashima Imana ikanezerwa n'amashimwe, ariko Imana irazi aho vyavuye, nuvuga yuko hari umugisha uzoza kuri source, nuvuga ku isoko ari wewe wafashije uwo muntu. 3 avantages. Ariko n'umupagani muzomurira bigitsura. Muzomufashe. Sivyo? Ariko cyane cyane abaduzi ishime ku Mana. Cyane cyane abaprovoka uburyohe imbere y'Imana ikaryoherwa n'amashimwe y'abana b'Imana. Igihe cyose zo kumufasha, igihe cyose shaka umuha ushigikira abana b'Imana, umenye ko buri kwezi cyangwa buri ndwi hari amashimwe aduga ku ijuru avuye kuri wewe. Yarangije. Nizo kaje mungutse siko. Mushishikare gusenga. Uvyumvamwo utavyumvamo. Mushishikare gushima. Pana kweli ibikorwa vy'Imana gusa. Navyo nyine bishima sivyo? Muga sivyo gusa, ushime cyane cyane kubera ineza y'Imana yamaho ibihe bidashira. Gushigikira ivyo ufise, udafite amafaranga tanga ivyo ufise, tanga umubiri wawe, tanga inkomezi zawe, utanga ingufu zawe. Icyo ushira cyose ube muri position y'umuntu ahezagira ndiho. Baguruke dusenge kugira umuntu wese yumva ko yatsinzwe n'ino jambo, ubwire ndiho utindashaka ingomezi. Natahuye ibanga ariko ndashaka unshoboze. Mana ndagushima kuri jambo, ndagushima ku muntu wese ari hano yumvise n'amajambo, nta numwe yovyishoboza kukovya gutitiriza atari wowe muhemu yera umushoboje. Twasomye ngo dusenge muri muhemu ibihe vyose, ngo turi maso, haleluya, ngo dukovya mu masengesho. Ndasenge umuntu wese hagurutse na jewe ndimo, ndasenge abari kuri internet, ndasenge abari kuri WhatsApp, ndasenge umuntu wese azokumva ino message. Hari umuntu azokumva ino message ariko arayumviriza, azoyumviza ku radio, ari mu bitaro. Ndagushima Mana kumuhagurukije avuye mu bitaro mu izina rya Yesu. Hari umuntu ariko arayumviza kuri internet afite diabete, ndagushima ko mukijije. Ndagushima ku bantu babiri bari ngaha bafite ikibazo cya migraine bava ngaha babohotse. Ndagushima ku migozi yacitse ya Satani yayiboshe abana b'Imana. Umuntu yubatse avanga umugabo wiwe mu izina rya Yesu, iyo mpamvu uhunge. Urakoze Mana kuri Imana, icyubahiro n'ubwanza bibyawe buri bidashira mu izina rya Yesu, amen.